Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane data, Yesu ntago icubahiro. Ndashima ko twongeye kuvugana, ndashima ko yaturinze, Imana ikatugirira neza, ikatubera amaso muri byose. Yesu nahaga icubahiro. Yesu nashimwe cyane. Ukwezi kw'icenda no kwezi kwiza cyane, no kwezi k'ubwenge, no kwezi Imana yashizeho kugira ngo itwungure ubwenge. Imana iteza ugutwi umuntu wese ayisaba ubwenge, kwimugirira neza ikamuha ubwenge bwiza. Ubwenge buratandukanye. Ushobora kuvuga ngo urafise ubwenge, buri kintu nsaba ubwenge. Oya, urafise ubwenge tuvukana, bwa bwenge bw'umubiri, bwa bwenge umuntu wese avukana. Yesu nashimwe cyane. Rero dukeneye ubwenge bwiza bw'ijuru. Tugiye turaba igituma rero dukeneye ubwenge, akamaro k'ubwenge. Tugiye turaba imbuto z'ubwenge muri Bibiliya biranditse. Yesu wamubwije dusome mu Migani igice cya 2. Turagisoma igice cyose. Dusome tumenye imbuto z'ubwenge, akamaro k'ubwenge, igituma dukeneye ubwenge bwiza bw'ijuru. Yesu nahawe cyubahiro. Dusome igice cya mbere, igice cya 2 ku murongo wa mbere avuga cyane: umwana wanje niwemera amajambo yanje ukabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatuma utega ugutwi ubwenge, ugashira umutima kugutahura. Mbere niwahamagara ubwenge, ugashira ijwi hejuru, uririra ugutahura. Niwaburondera nk'ifeza, ukabusesangura kurondera izahabu zenyegejwe, niho uzotahura ukubaha Uhoraho uko ariko, ukaronka ukumenya Imana. Aha tugeze no ku murongo wa 5. Yesu nashimwe cyane. Ati mwana wanje niwemera amajambo yanje, uravyumva, ugahamagara amabwirizwa yanje akaba muri wewe, bigatuma utega ugutwi ubwenge, ugashira umutima kugutahura. Haleluya. Ahanye bitwereka ko rero iyo ufite ubwenge bw'Imana bituma utahura ijambo ry'Imana, bituma utahura icyo Imana igushaka ko. Haleluya. Bituma ukaburondera nk'ifeza, ukabusesangura mu kurondera izahabu zanyegejwe, niho uzotahura kubaha Uhoraho uko ariko. Yesu nashimwe cyane. Ati urumva, ukarondera ubwenge, ugasoma ubwenge, ugashaka kumenya ubwenge, naho uzomenya kubaha Uhoraho uko ariko. Yesu tugeneze ukaronka kumenya Imana, bituma umenya Imana. Haleluya. Iyo ufite ubwenge bw'Imana utahura n'Imana neza. Haleluya. Tubane murongo wa 6 haravuga: kuko Uhoraho atanga ubwenge, mu kanwa kiwe havamo kumenya ugutahura. Haleluya. Uhoraho rero atanga ubwenge. Iyo usabye Imana ubwenge irabuguhereza, kubera mu kanwa kiwe havamo gutahura. Iyo ufite ubwenge uratahura. Yesu nashimwe cyane. Abikira abagororotsi ubwenge buroranye, niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Haleluya. Abikira abagororotsi ubwenge. Rero ukuvuga ko iyo ufise ubwenge uranagororoka. Yesu nashimwe cyane. Iyo ufise ubwenge butuma ugororoka, ukagenda uko Imana ishaka. Haleluya. Kandi niwe nkinzo y'abagenda batunganye, uco mugenda utunganye. Haleluya. Kuko ubwenge, ufise ubwenge bw'Imana muri wewe, kugira ngo igice cy'umurongo w'umunani havuga: kugira ngo arinde inzira z'imanza ziroranye, kandi azigame urugendo rw'abayoboke biwe. Haleluya. Iyo ufise ubwenge bw'Imana ugendera mu nzira ziroranye. Haleluya. Ugendera mu nzira ziroranye, ntupfa kugenda hariho hose, ntupfa gutwarwa n'ibyo byose. Oya, ugenda mu bugombe bwiza bw'Imana, mu nzira ziroranye. Urabyumva? Kandi urugendo rwawe ruba ruzigamwe. Urabyumva? Yesu yamazigama biwe, abayoboke biwe. Yesu nashimwe cyane. 9: niho uzotahura ubugororotsi n'imanza ziroranye n'ibitunganye, mbere n'inzira nziza yose. Kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe, kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Haleluya. 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 Kuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe. Ubwenge, iyo wakira ubwenge binjira mu mutima wawe, ikintu cyose ugikorana ubwenge, ugendera mu bwenge, uvugana ubwenge, uko ibintu byose ukora ubikoresha mu bwenge bw'Imana. Urabyumva? Kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Urabyumva? Kubera ufite ubwenge rero umenya byinshi byiza, kandi bigahimbara ubugingo bwawe.
Yesu nahabwa icubahiro. Umurongo wa 11 akavuga amakenga azo gushibamira ugutahura kuzokuzigama. Haleluya. Ifite ubwenge bw'Imana ugira amakenga meza ntupfa guhubuka muri byo byose, ikintu cyose ugira amakenga, ariko amakenga meza kugira utahure neza. Haleluya. Ugutahura kurakuzigama. Haleluya. Kubera ko watahuye ikintu, kubera bwa bwenge bw'Imana butuma utahura ikintu, urazigamwa. Haleluya. Ntushobora kuba victime, ntushobora kugenda hariho hose, ntushobora gukora ibyo byose. Yesu nashimwe cyane kubera ubugendera mu bwenge, ufite ubwenge bwa Yesu muri wewe. Umurongo wa 12 akavuga ngo bigukize inzira y'ikibi n'abantu badadika. Yesu ashimwe cyane. Iyo ufite ubwenge rero bikurinda kujya mu nzira z'ikibi, mu nzira z'ababi, hamwe Imana idashaka, hamwe Imana idashaka kuboneka, ikurinda inzira z'ikibi n'abantu badadika, kakurinda abantu babi. Yesu ashimwe cyane kurinda abagenzi babi, kubera ko ufite ubwenge. Iyo ufite ubwenge rero umenya n'umugenzi, ugira uwo mugendana, ukamenya umugenzi wanje, uyu twovugana ibi, uyu twojana aha, uyu ugira ubwenge rero mu bagenzi ufise bose. Oya ntubareka bose, ariko ugira ubwenge umwe wese kumuvugana, uko mugendana. Urayibona. Yesu ahabicubahiro. Umurongo wa 13 akavuga bata inzira zo kugororoka. Babandi badadika babi bata inzira zo kugororoka ngo bagendere mu nzira z'umwiza, kubera bajya bateye kugororoka. Uravyumva? Umva bajyanye badadika, bamwe bagendera mu nzira y'ikibi, umva bata inzira zo kugororoka bakagendera mu nzira z'umwiza. Urumva ko ufise ubwenge ntukigendana nabajya abantu bataye inzira yo kugororoka, bamwe bagendera mu mwiza. Oya, wowe buri umuco kuri ufise ubwenge bwiza bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa 14 akavuga banezererwa gukora ikibi, bahimbarwa n'ibidadi by'ikibi. Ntukigendana n'abanye nyine banezererwa ikibi, bajya bagendana n'ibidadi, bajya bifuza, bajya bakora bitari byiza, bajya bakora iby'Imana itishime. Ntabwo bamukigendana. Hari ukuntu donc ububanye nabo. Haleluya. Nubwo mwamukora, nubwo mwamubana, hari ukuntu mubana, mukorana, ariko mu bwenge bw'Imana yaguhaye. Yesu nahabwa icubahiro. Umurongo wa 15 akavuga inzira zabo ziragoramanze n'ingendo zabo nizingunzi. Urabyumva? Nizinguzi. Urabyumva? Nizinguzingu. Yesu adutabare. Inzira zabo nizinguzingu. Urabyumva? Inzira zabo, urabyumva, ziba zigoramye bajya babi. Inzira zabo ziba zigoramye, inzira zabo ni nzingu. Urabyumva rero? Niziba ziri mu muco. Niyo mpamvu rero Imana iguha ubwenge bwo kubana nabo, kugendana nabo, ukabana n'abantu bazi. Yesu atugire neza, Yesu atuzigame kandi aturinda abantu mu izina rya Yesu. Umurongo wa 16 bakavuga kandi ngo bigukize umugore w'icigenze, mbere igukize umunyamahangakazi ahemanisha amagambo yiwe. Yesu arutabare. Umurongo wa 16 twumvirize neza. Kandi ngo bigukize umugore w'icigenze, mbere igukize umunyamahangakazi ahemanisha amagambo yiwe. Yesu atugana cyane. Abajene batarubaka utegerezwa gusaba ubwenge bw'Imana, iguhe ubwenge bwo gushishoza, ubwenge bwo gutora neza. Nimba uri gushaka umugore, Imana iguha ubwenge bwo gutora umugore akwiriye. Imana iguha ubwenge. Nimba uri umukobwa barakora gufiansa, Imana iguha ubwenge bwo gutora uwo muzobana neza. Urumva? Ati Imana igukiza abagore b'ivyigenze. Yesu atugirira cyane. Abanyamahangakazi, abana abanyabyaha. Yesu atugirira cyane. Yesu rutabare. Umurongo wa 17 akavuga cyane yataye umukunzi wo mu buto bwiwe, yibagiye isezerano ry'Imana yiwe. Aba ni babantu, ni babanyamahanga Imana ivuga cyane. Bamwe bataye umukunzi umuto bwiwe, bataye Imana yabo, bibagiye Imana yabo, bibagiye isezerano ry'Imana yabo. Uravyumva? Imana irabakurinda kubera bwa bwenge, ntushobora kuzura kwegana nabo. Yesu atugenza cyane. Umurongo wa 18 akavuga kuko inzu yiwe ihengamiye mu rupfu, kandi inzira ziwe zija mu bapfuwe. Yesu atugirira cyane. Iyo ufite ubwenge bw'Imana, Imana ikurinda bari abantu
kubera inzu yabo aho baba haba hari urupfu. No kuvuga ko Yesu tubona cyane Imana irakurinda kuja hariho hose. Tumaze kubona par exemple tuba muri kino gihugu, urashobora hari abantu natwe twumva bagiye binjira ahantu mu mazu, akinjira mu nzu bari kubaranywa inzoga, bari kubaranywa Ubwenge, polisi ikaba yabaye signale, polisi je gufata bajya abantu ikabatwarana bose udasigayemo na wewe. Yesu atugenda neza cyane. Rero iyo ufite ubwenge bw'Imana, Imana ikunda kuja muri aya mazu y'abakora ibibi. Yesu atugenda neza cyane. Imana ikurinda mu mazu ahengamiye urupfu, kandi inzira zabo ziba zija mu rupfu. Ni ukuvuga ko iyo bagusanze muri iyo nzu mwene data bari kubanywa inzoga muri iki gihugu c'Abarabu, inzoga zidafitiye uruhusha, bari kubanywa ibinyobwa bwenge, nubwo utababinyoye, nubwo ukihashika barabajanana, nimba baciriye imyaka 20 mu gasho nawe ne bagucira. Yesu atugenda cyane. No kuvuga ko iyo ufite ubwenge bwiza bw'Imana, ubwenge bwiza buva mu ijuru bufise, ntupfa kwinjira muri ayo mazu. Nubwo baguhamagaye ngo hari iminsi mikuru hari iki, umutima gukubita, umutima ugakuboza ntugende. Kubera iki? Sinzira nziza, sinzu nziza, n'ahantu mu rupfu. Yesu atugenda cyane. Inco ciza cyo kugira ubwenge bw'Imana. Yesu atugenda neza. Umurongo wa 19 akavuga, abaja iwe ntaho bagaruka ukundi, kandi ntibashikira inzira y'ubugingo. Uravyumva? Abajiwe, uravyumva? Kumugwaniza abajiwe ntibagaruka ukundi. Uvuga ko umaze gufatirwa muri ryanzu, ngo nabahaye example, umaze gufatirwa muri ryanzu ntago ubugitashe muhira. Oya, ntago ubugitashe mu batwara ibonye ngahanye, benshi baracafunzwe. Hari nabandi babaye deported, babaze gutaha. Kubera iki? Babaye victime, babasanze mu mazu ariko bamuramo inzoga. Uravyumva? Baca barabafungana n'abandi. Uravyumva? Yesu dutabare cyane. Yesu dutabare. Rero ubwenge bwiza bw'ijuru rero, Imana ikurinda kuja muri aya mazu, Imana ikurinda kuja muri abo bantu, mu bantu badakwiye, abantu badakwiye kwicarana, abantu badakwiye kugendana, kuvugana, gukorana. Imana irabakurinda kugira ngo udahavugwa mu byago byabo. Yesu atugirire neza kubera inzira zabo ziba zerekeye mu rupfu. Yesu akugirire neza. Umurongo wa 20 akavuga, niho uzogendera mu nzira y'abagira neza ukitondera niho uzogendera mu nzira y'abagira neza ukitondera inzira z'abagororotsi. Haleluya. Iyo ufite ubwenge rero witondera inzira y'abagira neza. Haleluya. Umenya kugira neza na wewe, ukitondera ibyiza. Uravyumva? Ukitondera inzira z'abagororotsi, ukamugororotse nawe umbera nk'umugororotsi. Umugororotsi wa mugororotsi ukora byiza. Burya bwenge bw'Imana ntibushobora gutuma ukora ikintu kibi, ukora ikintu cyose kijanye n'ubugombe bwiza bw'Imana. Haleluya. Umurongo wa 21 akavuga, kuko abagororotsi bazokwibera mu gihugu. Haleluya. Kandi abatunganye kwamayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko abagororotsi bazokwibera mu gihugu, abagororotsi kandi bazokwamayo. Haleluya. Mu gihugu ciza. Uravyumva? Abagororotsi rero uretse no kuja mu ijuru mu gihugu ciza, no kuri nosi bazobaho ubuzima bwiza. Uravyumva? Bazobaho ubuzima bwiza, kandi ubuzima bwabo buzokoma ari bwiza kugeza igihe Yesu aza kubatora, kubera ko bemeye kugendera mu bwenge bw'Imana, bemeye kurongorwa n'ubwenge bw'Imana, bemeye kwakira ubwenge bw'Imana. Haleluya. Umurongo wa 22 hakavuga ariwo wa nyuma, ariko abanyabyaha bazokomborwa mu gihugu, kandi abaguranyi bazorandurwa muri co. Haleluya. Yesu rutabare. Nukuvuga ko ngahanye abanyabyaha bazokomborwa muri co gihugu. Abanyabyaha nyene bamwe banse kwakira ubwenge bw'Imana, bamwe banse kugenda uko Imana ishaka, bamwe banse kwakira ubwenge bw'Imana, ntibashobora ko muri co gihugu nta juru bazobona, kuko ntushobora kuja mu ijuru atabwe ngufise. Ijuru rizogenda abantu bafise ubwenge. Yesu atugirira cyane kugira ushobore kuba kwirinda ibyaha no kwirinda ibishuko bya Satani, no kufise bwa bwenge bw'Imana. Haleluya. Rero no kuvuga ko ngo abanyabyaha nibazoga muri gihugu, babanyabyaha nibazoshika mu ijuru. Ureke no mu ijuru gusa, no mu isi bazobaho ubuzima bubi, kuba nta kuntu wowe udafise ubwenge ngo ubeho ubuzima bwiza, kandi bazorandwa muri co. Bazorandwa muri co. Niba musanga mu buzima wose, umuntu mu buzima afise abayeho nabi, yamaganye, hari umuntu uzosanga akuganye iminsi yose, ukwiyumvira uyu muntu
nta kintu ciza mu buzima kimubaho, nta kintu ciza azi muri we. Uravyumva kubera iki? Nta bwenge. Ibanga ryo kumenya ubwenge bwiza bw'Imana hajyo yegeze amenya. Yesu atugirira cyane, Yesu adufashe. Buri muntu wese agira umwete gusaba ubwenge. Uku kwezi kw'icenda no kwezi Imana yashizeko, uhamagara wese ubwenge Imana namuhereza. Mwene data uri hose, ukunde ushake kumenya ubwenge, ukunde gusaba ubwenge Imana, kuko ubwenge ni bwiza. Ubwenge burakurinda, ubwenge butuma ugendera aho Imana ishaka, ubwenge butuma uvuga ibyo Imana ishaka, ubwenge butuma ukorana nawe Imana ishaka, ubwenge butuma ubaho Imana ishaka. Haleluya! Ubwenge butuma wifuzwa, ubwenge butuma uba icamamare. Haleluya! Turazi abantu benshi, turazi abantu muri Bibiliya. Salomo yari afise ubwenge Imana yamuhaye. Murazi inkuru y'ukuntu yaciye imanza z'abagore babiri, umwe yabuze umwana. Yesu atugirira cyane. Turazi Yosefu muri Bibiliya, Imana yari yaramuhaye ubwenge bwo gusobanura inzozi, agasobanurira umwami inzozi, imuha kuba umuntu akomeye mu gihugu cya Egiputa. Yesu atugirira cyane. Turabona ubwenge. Haleluya! Ba Daniyeli n'abantu babaye bafite ubwenge bw'Imana, bashaduraga na bene n'abantu babaye bafite ubwenge bw'Imana. Yesu atugirire neza. Natwe tumenye, dushake kurondera ubwenge, kuko muri Yobu 28 havuga ngo kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu atugirira cyane. Yesu abaye natwe turondera ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Dushaka kugira ubwenge. Ati kugira ubwenge ni ubugira gute? Kwakira ubwenge ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Yesu akaba uwawe, Yesu akaba muri wewe, kubera Yesu niwe bwenge bw'Imana. Haleluya! Yesu niwe bwenge bw'Imana. Reka tubisome mu Bikorinto ba mbere, Bikorinto ba mbere umurongo wa mbere mu gice cya 30 no mu gice cya 31. Dusome turabe. Haravuga, niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no kugororoka, no kwizerwa, no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko handitswe ngo uwirata yirate Uhoraho. Haleluya! Murumva ko kwakira ubwenge no kwakira Yesu umwe mukiza mu buzima bwawe. Yesu atugendeze mwene data, nawe utarakira Yesu, uno munsi umwakire, uno munsi umugira uwawe, kugira ngo aguhe ubwenge, abe muri wewe. Niba muri wewe akakuyobora, uzoba ufise ubwenge bwiza bw'ijuru. Yesu atugirire neza. Reka dusenge. Mana ishobora byose, Mana igira neza, turagushimiye kibirengeye kizima, turagushimiye mwami w'amahoro, turagushimiye wogira neza, utabara. Icubaro ni cawe. Ndagushimiye ko uri mwana wawe wese yumvise ijambo, kumuhaye ubwenge bwiza bw'ijuru. Turagushimiye kugiriye neza umuntu wese yumvise ijambo, ko yakiriye ubwenge bwibusha, ubwenge bwiza, ubwenge buva hera hawe, ubwenge buzomuyobora, ubwenge buzobara nawe muri byose kugeza igihe uzaza kumutwara. Turagushimye kuri kumwe natwe, kandi gumanye natwe. Ni mu izina y'Umwami wacu Yesu Kristo twizeye kandi dushima. Amina. Yesu abaho umugisha, Yesu abagire neza, Yesu abaho ubwenge.